Yesu yicaranye n'abigishwa biwe muri ya misi ya nyuma yimirije gusozera urugendo rwiwe ku isi, ngo baramubaza ibimenyetso bizokwerekana uguhona kw'i Yerusalemu no kugaruka k'umwami wacu. Hari muri Matayo 24 niho yabibabwiye, usomye kuva ku murongo wa mbere niho yari karabiganira nabo. Umurongo wa 12 rero niho havuga ngo maze kuko ubugarariji buzogwira urukundo rwa benshi ruzotimba. Pawulo nawe aravyandikira Timoteyo ashaka kumubwira ngo mu misi y'iherezo hazoba ibihe bigoye. Ivyo yababwiye muri ibi bihe bigoye harimwo ko abantu bazokwankana. Burya kwankana ni ibihe bigoye biba vyatugezeko. Igicete kigira 2 Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ca 3 umurongo wa mbere gushika kuri uyu murongo wa 4 tuhasome. Haravuga ngo ariko umenye yuko mu misi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakundana babo, banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ivyiza, abaguranye, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana. Ivyo nivyo ngo bizotugerako mu misi ya nyuma. Kandi mwumvise yuko kudakundana babisubiye mu incuro zingahe. Umuntu yikunda gusa ngo badakundana babo, ibaze kwanka ku buryo wanka n'uwawe. Iki rero nakijanye apana kumwanka ku buryo umubwira ngo ndakwanka, ukamwanka ku buryo wikunda wewe gusa ngo ndiko ndaja mu ijuru, numubwire n'ubutumwa bwiza ko ari karahona, ko ari karaja mu muriro, nimba adafise Yesu, nimba atakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Atakiriye Yesu kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta numwe azoshika kwa data Kristo Yesu atamujanye. Nukuvuga adaciye muri Kristo Yesu. Ugomba kuzoshika kwa data winjira muri Kristo Yesu, ukavuga ngo Yesu ndakwakiriye, mbe muri wewe nawe ube muri jewe, hanyuma mugaca mujana mu rugendo akazokujana gushika kwa data. Rero umuntu yikunda niyigera abwira n'umubanyi wiwe, niyigera abwira n'umugabo wiwe canke umugore wiwe canke uwo bavukana bati yamara injira muri Kristo kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero turavye neza tuzosanga turiko turikunda duja mu bikorane tukaryoherwa, mugaba bacu bariko barahona. Nta n'amasengesho tugira ngo tubasengere. Erega bitarakunda kutera intambuko birashoboka kumusengera, hanyuma Imana ikazoca inzira, umunsi umwe ugatera intambuko ukamubwira, hanyuma uwundi munsi ugatera iyindi ntambuko, mbere mukaganira cyane ibijanye n'ivyayo majambo y'ubugingo.